Ndabaramukije canke ndabahaye mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye mu mpande zine z'isi. Ndabibutse kwiri ari rya shure ry'abarundi bose, ishure bategurira gusubiza hamwe eka mbere no kurekuriranira. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe, iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Voilà. Haraciye igihe kitari gito tutabonana amaso mu yandi, face to face canke face à face. Murazi mu buzima hari igihe bishika kubera ibi canke biriya, umuntu wawe mukavugana kuri telefone gusa. Ewe urakomeye? Ego ndakomeye, bigenda neza? Asha ndacahema. Voilà, ibikorwa bigenda neza? Ego ibikorwa bigenda neza kabisa. Banaka barakomeye? Ego barakomeye, barabatasha. Voilà, ikindi gihe naco bigasaba yuko ndiko ndakora igikorwa kugira ngo ndakinyarutse, ndagikorera hariya mu mpete hanyuma ngasha ndakibaha caheze mutambonye. Voilà, ngashira agafoto hari inyuma kugira ngo mubone ko ari jewe. Nuko rero naho biruko hari n'ikindi gihe bikenerwa abantu bakaganira babonana mu maso mu yandi. Ivyo navyo biba vyiza kurusha ivyo bindi mpejeje kuvuga. Nuko ndizera rero yuko aho muherereye n'imiryango yanyu, harimo imiryango hari gupagasa aha na hariya, kuko abarundi ndazi yuko bashwiragiriye mu mihingo itandukanye y'isi. Ndizera yuko aho muri mukomeye, kandi ndizera yuko ubutumwa ndiko ndabaha mubwumva. Nuko rero ndababwiye ntimukomere, umwe wese ivyo arimwo. Ndazi yuko bitoroshe, rimwe na rimwe umuntu aragera hashika akavuga ati ibintu bagabo ko ari indyankurye mugani wa wundi. Nuko rero ndizera yuko mukomeye, ndizera yuko ubutumwa ubashikira muri amahoro. Umuntu nawe ari mu kibazo uno munsi turamuremesheje, yihangane, nta mvura igwa idahita. Voilà. Rero ngize imisi niyumvira, ntasanga mengo twovugana tubonana, kuko nasanze ari nkenerwa. Hari ijambo ryankoze ku mutima, ijambo riheruka gushikirizwa n'umukuru w'igihugu. Yarishikirije igihe yaragiye mu bintu vyo gucukura ubutare. Reka mubanze mubyumvirize ndagaruka. Ndababwira aha muri mu myaka gukora mukazohirahira mugashikana imyaka 45 atacu utarikorera twa uzumenye futi kwa heri naco zovuyemo ibitabo bifise imyaka 50 byose urazoraba igoma rugusaba gusa. Umaze kurenza imyaka 45 utarikorera ngo wihe umenye ko uzopfa usaba vyandike. Uzi ko atarakweza imyaka 45 wayikwije amenye ko babayeho mu gusaba gusa. Genda muri muzosanga kukabare nsomya na jewe ibitabo wa musore rero kiri muto kuva ku myaka 18 gushika ku 45 ni imyaka yo kwiha kwikorera. Ukazoyimara atacu ukoze ndakubwije ukuri uzosaza usega. None muravyemeye kuzosaza musega? Voilà. Mureje kuryumva iryo jambo, murumva yuko ari jambo ridasanzwe. Ni jambo personnellement ryankoze ku mutima. Ndavuga nti ndipfuza kuzoganira n'aba bantu avuze muri ubu butumwa.
aba bantu yadomye ku rutoke akavuga ati abantu bari hagati y'imyaka 18 n'imyaka 44 abo bantu bahirahiye bagashikana imyaka 45 ataco baravamwo ivy'ubuzima basezere, bazopfa, bazorinda bapfa, bazorinda basaza basega. Iryo jambo ryarankoze ku mutima cane, ndavuga nti ni vyiza yuko noganira nabi ibintu biraba ataraba ari muri iyo myaka gusa, ariko n'abasanzwe bari mu myaka yo guhera kuri 45 kuduga, murumva yuko birabaraba. Rero bamwe n'abavyeyi, abandi n'abavukanyi, voilà, nabo birabaraba. Usanga bafise umutwaro ukomeye. Rero naciye ntegura icigwa. Ico cigwa nashimye kubiyereka kugira ngo ubwa mbere na mbere tubanze dusubire tubonane, menye yuko mukomeye, muri komantere murashobora kwandika yuko mukomeye, voilà, dusubire tubonane, tuganire heart to heart, umutima ku mutima, face to face, tuganire tubonana, hana vya bindi vyo kuvuga ngo urumva ngo nakangwa ngo mavuga ututamubona ngo none usanga yarabaye urubose, usanga yarabaye urubose, voilà, ayayayaya, bana yanje, voilà. Nashimye rero yuko nza tukaganira tubonana kugira ngo ndabategure ico cigwa. Nahora mvuga ngo icigwa cyo muzagazaga, oya, si c'umuzagazaga musa, oya, ni cigwa kizoba ari cigwa special, ni cigwa apana caci. Ivya politike tubanze tubishire hirya, abantu b'Imana, ivya politike tubanze tubishire hirya, ivya Bwarundi uhimbire vyose tubanze tubishire ku ruhande, tuze tuvugane ivy'ubuzima, kuko murumva yuko umukuru w'igihugu yabaye sincere, atubwiza ukuri, aravuga ati nukuri genda karavye, aba bantu bashitse mu myaka 45 ataco muvuyemwo, ivyo buzima mwebwe muzorinda mupfa musega. Menye kuzopfa usaba vyandike, ubuzi ko atarakwita imyaka 45 wayikwije, amenye ko babayeho mu gusaba gusa, genda muri muzosanga kukabari nsomya na jewe. Uyu munsi turiko turabona abacamanza n'abashikiriza manza b'intungane kandi baciye ubwenge bariko barava mu rwego rw'ubutungane ku murindi munini, bahunga agahembo gato bakaja gukora mu bindi bisata. Ako rero kakaba ari agahombo kanini ku rwego rw'ubutungane. Hariho n'abandi bamwe bahitamwo ingendo mbi yo gusegesha intahe bitumwe n'ako gahembo kintica nikiza. Kuva ku myaka 18 gushika ku 45 ni imyaka yo kwiha kwikorera, ukazoyimara atacu ukoze, ndakubwije ukuri uzosaza usega. None muravyemeye kuzosaza musega? Navuze nti ikicigwa turetse ko kikora kuri jewe, hari abo tugisangiye tu, abo rero tugisangiye dutegerezwa kuvugana neza, tugategurana imitima kugira ngo ejo tuze twicare tuvuge duti ahungu inkware zisezerana mu masesa, harageze yuko tuvugana ukuri, harageze ko tuvugana ukuri kuko ibintu birahambaye cyane. Nuko rero nico nagomba yuko tuvugana, iryo jambo mwaryumvise bimuragiyumvira ko je nanje nzobashikiriza icegeranyo nagize, icigwa kidasanzwe nakoze kugira ngo niburi turabe ico dukwiye gukora kugira ngo ivyo mukuru w'igihugu yavuze ejo se tubona turiko turabibamwo, kandi yaravuze ati
yaratweretse ukuri kose nimba justement atabaza baba muri ubwo buzima yavuze ubuzima bwo guseka canke ubundi buzima bubishe ubundi buzima bubabaje. Hano tugomba kumva yuko kubona akazi ni kimwe ariko mwumve yuko tugomba kuba ababosi, ahubwo tugasigara duha akazi abanyamahanga badukikije nk'abarundi bakaza gukubura imihanda yacu, abakongomani bakajya boza amatoilette yacu, kuko tuzaba twabasize kure cyane. Twebwe ari twe ba boss dufite abakozi dukoresha, simbababwiye se nuko ndabona yuko amazi yazindutse ageze kure uriko burira aho ndi sinzi aho muri ingene bimeze, ariko cari ico nagomba yuko tuvuganako. Iri jambo irahambaye, ntihagira umuntu arifata mineneko. Aha ndavuga mwese abasanzwe bakurikirana ishure ry'abarundi bose ntimurifate mineneko, ariko cane abantu bari hagati y'imyaka 18 n'imyaka 44. Aho uri wowe uriyizi zohirahira mugashikana imyaka 45 atacu utariko twa uzumenye futi kwa heri naco zovuyemo ibitaba bifise imyaka 50 byose bazoraba igoma rugusaba gusa. Umaze kurenza imyaka 45 utarikorera ngo wihe umenye ko uzopfa usaba vyandike uzi ko atarakwita imyaka 45 wayikwije amenye ko babayeho mu gusaba gusa. Yuko tugomba kuba ababosi, ahubwo tugasigara duha akazi abanyamahanga badukikije nk'abarundi bakaza gukubura imihanda yacu. Nuko hezagirwe ndasubiye kubipfuriza amahoro y'Imana aho muri hose, ivyo mukora ko vyose babera umugisha. Imana iravuga ngo nzohezagira ibikorwa by'amaboko yanyu. Twibandanirize kwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Mutarashike mu ishuri ry'abarundi bose, tumuhe kaze.